Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba, amakuru yababaje abarundi batari bakeya kumva iperereza ry'u Burundi icyo riri gukora uyu munsi ari uguhiga abarundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, akaba ari ibintu abarundi batandukanye yaba abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu bariko baramagana bavuga ko aho ibihe bigeze abarundi b'umutima bakunda igihugu bari bakwiye guhaguruka bakarwanira abarundi ndetse bakarwanira igihugu, kuko biboneka neza ko ibintu byamaze kuyangara ndetse bikaba biboneka neza ko abarundi bariko barishwa nk'impene bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Labine na bagenzi be, iperereza ry'u Burundi ryamaze kwemeza ko ryabagandaguye mu gihe Focode yari yatunganije ikiganiro kirabana n'ifatwa rya Labine na bagenzi be. Umukozi w'iperereza Medadi Muhizi yaremeje ko iperereza ry'u Burundi ryamaze kugandagura Labine na bagenzi be. Ibi yabyemeje ate? Muhizi yavuze ko iperereza ry'u Rwanda ariryo ryishe Labine, ndetse yemeza ko iperereza ry'u Rwanda ariryo ryohereje Labine muri Mozambique. Ibi ikaba ari ikinyoma gikomeye cyane, kuko Muhizi yavuga ko impamvu Labine yagiye Mozambique ari uko ingabo z'u Rwanda zariyo. Mu by'ukuri abazi neza igihe Labine yagiye Mozambique bemeza ko yagiye muri 2015 mbere y'imyerekano, kuko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga ariko arahiga ngo yishwe. Kandi birazwi ko ingabo z'u Rwanda zagiye Mozambique 2021. Uyu Muhizi yemeza ko iperereza ry'u Rwanda ariryo ryishe Labine. Murabizi neza ko ibi bikorwa mu gihe baba baramaze kwica uwafashwe ndetse baramaze gukora andi marorerwa mu ntumbero yo guhabya amatohoza. Ni byinshi twabateguriye byerekana urupfu rubabaje ndetse ruteye ubwoba Labine na bagenzi be harimo n'umunyarwanda babarishwe, aho tuje kubereka ikibi kibishe iperereza ry'u Burundi ririko rirakora mu gihe hamaze iminsi harongeye kwibonekeza ku bwinshi inyuruzwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibongere gusubira kuboneka. Benshi mu barundi bakaba batanguye kuvuga ko igihe kigeze kugira ngo bikore ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bubicira ababo, aho benshi bemeza ko aho bigeze abarundi bari bakwiye guhaguruka bakarwanira igihugu bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ihejeje abarundi mu magorwa. Aho benshi bemeza ko aho ibintu bigeze abarundi bari bakwiye kurya umutima amenyo bakajya mu ibarabara bakamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugeza busambutse. Ni byinshi twabateguriye birebana n'urupfu rwa Labine na bagenzi be, byose tugiye kubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, umuyoboro udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ubwo Labine na bagenzi be baracari bazima. Mu kiganiro Focode yatunganije ejo haheze ku igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icyenda 2025, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medadi Muhizi yarafashe ijambo. Mu kubazo kiwe ka nyuma, Medadi yarakoresheje amajambo atangaje, aho yasa n'uvuga ko Dieudonné Niyukuri batazira Labine yamaze kwicwa. Mu mvugo yiwe, Medadi yarahakanye ko Labine atigeze azanwa mu Burundi, avuga ko iyo foto imwerekana mu gasho k'iperereza mu Cibitoki ari impimbano. Inshuro zitatu zose Medadi Muhizi yagumye avuga ko Labine yishwe n'iperereza ry'u Rwanda ryoba ryamuhaye igikorwa kiramunanira. Ibinyoma bya Medadi Muhizi. Medadi Muhizi yavuze ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajanye Labine muri Mozambique kubera igisirikare cy'u Rwanda ariyo kiri. Iki ni ikinyoma cambaye ubusa. Labine yahungiye muri Mozambique mu ntango za 2015 imbere y'uko haba imyerekano mu Burundi kubera yabona ubuzima bwiwe bubangamiwe. Abategetsi b'u Burundi bahavuye bavundikira
murumuna wa Rabine aba ari we abapfunga. Rabine yari yahisemwo Mozambique kubera umubyeyi wiwe ariyo yakorera nk'umukozi w'Imana. Igisoda cy'u Rwanda cagiye kugarukana amahoro muri Mozambique muri 2021, Rabine amazeyo imyaka 6. Kabiri, hari ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko Rabine na bagenzi bari mu Burundi. Babiri mu bo bafatanywe, Eloy Nkurunziza na Venant Ndikumana, bavuye mu Rwanda ku igenekerezo rya 29 ukwezi k'umunani 2025 baciye muri Tanzania, binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero i Muyinga uyu munsi nyine. Ibyo ni ibintu byoroshe gutora ku mipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Uwundi yafashwe ni Bonaventure Nkuriyingoma, we yavuye i Bujumbura aho yaba akota imodoka izwi imodoka imufirako mu nzira, yagonze moteri aja kuyikoresha i Gitega. N'ubu iyo modoka iri i Gitega. Ihoteli yarayemwo kandi yafatiwemwo i Gitega irazwi. Telefoni ya Eloy Nkurunziza irerekana neza ibibanza yabayemwo. Ifoto yafatiwe mu Cibitoki yerekana Rabine ari kumwe na bagenzi we mu gasho k'iperereza mu Cibitoki. Amasoko menshi yarashoboye kumenya neza ico cumba bicayemwo, aho hari imifuko y'ifumbire, ibyo byuma bya gasino, icudumu kirimwo igitoro cafashwe. Ni benshi bavuze ko bahazi neza cane ndetse bahapfungiwe. Ikirengeye ibyo byose, iperereza ry'u Burundi ryarategetse Rabine kurungika audio kwa mukuru wa Eloy Nkurunziza. Yaba Eloy, yaba Rabine, yaba uwitwa Fabrice, bose bararungitse audio zerekana ko bose bafatiwe hamwe kandi ko bari bapfungiwe hamwe. Iyo iperereza ritanguye guhakana ko ryafashe abantu, biba biteye ubwoba. Kubona umukozi w'iperereza arungikwa mu kiganiro kwemeza ko aba bantu batinjiye mu Burundi mbere akanavuga ko Rabine yishwe n'iperereza ry'u Rwanda birateye amakenga cane. Hano hashoboka ibintu bitatu: kumbure baramaze kumwica, kumbure haracariho umugambi wo kumwica, none iperereza rishaka kumenya uko abantu batandukanye bazifata, kumbure ni inzira yo kujisha ababona baguma na Rabine ngo bijajare. Amakuru dufise arerekana ko hari abantu benshi bariko baranyuruzwa bagizwa ko bahora bavugana canke bakorana na Diodoni, niyo kuri batazira Rabine. Abasivile, abapolisi n'abasirikare bose bariko barafatwa bagapfungwa. Rabine yoba yakorera iperereza ry'u Burundi? Nicyo kibazo abatari bake bariko baribaza. Hari imbuga nyinshi aho gutabariza Rabine ziriko zirakwiza nyabona amakuru ashobora gufasha abamufise canke abo baramaze kumwica. Usanga izo mbuga zikwiragiza ko Rabine yakorana n'iperereza ry'u Burundi. Bivuga bafatiye ku kungene bitumvikana ingene yemeye kwinjira mu Burundi kandi ibyo yahora avuga bitanezerera abategetsi b'u Burundi. Iki kiragoye rwose kwemeza kandi kirasaba gushishoza. Nimba Diodoni niyo kuri batazira Rabine yakorera iperereza ry'u Burundi, yabaye ari intsinzi ikomeye ku iperereza kuko ryoba rifise umusumyo w'urusaku akomeye mu Rwanda, mbere ashobora gushika no muri Kongo. Ico si ikintu kiba coroshe na gatoya. Umuntu nk'uyu araburangabungwa mu maperereza yose yo kwisi. Nta nyungu iperereza ry'u Burundi ryogize yo kumukura mu Rwanda, mbere rigakora ku buryo Rabine amenyekana ko bakorana. Kuba uwarungitswe mu Rwanda gutera umutego Rabine, uwitwa Alex Hajayandi we yidegembya, ni ikimenyetso ko be na Rabine bashobora kuba badakora bimwe. Ariko rero mu gihe koko Rabine yoba akorana n'iperereza ry'u Burundi, inyungu yonyine yoshobora kubaho kuyoba iyijanye no kuraba ikintu gikomeye abategetsi b'u Burundi bashaka kwegeka ku Rwanda, maze bakazomukoresha mu gutanga ibyemezo ku rwego mpuzamakungu. Ico nimba arico Rabine yakora, ntibizoteba kuja ahabona. Umugambi wose wamwinjije mu Burundi uzoba wari wateguwe kare kugira haze habeho kwambika ibara igihugu cibanyi. Kuri uyu munota ntawe ushobora kwemeza ngo Rabine arakorana n'iperereza yoba ariko arabesha. Kazoza niko kazobitwereka. Ico bazomukoresha nico kizobitomora neza. Yamara icihuta ubu ni ukurwanira ubuzima bwa Rabine na bagenzi we
naho biboneka neza ko yamaze kwicwa. CNDH uri muri hehe? Turasubiriye gusaba umurwi CNDH ko wakora akazi kawo ukarondera aho Dieudonné Niyukuri, Eloyo Nkurunziza, Venant Ndikumana, Bonaventure Nkuru y'Ingoma na Fabrice Rugira-umutima bapfungiwe. Ikintu uyu murwi washiriweho Musenyeri Martino Blaise Nyabobo ico wahamagariwe ni iki nyine nk'uko wabyishishije kenshi, nari mfunzwe urandaba. Abarundi batari bake bariko barakorora amosozi nyuma yuko bamaze kumva ubutumwa uyu Medadi Muhizi umukozi w'iperereza yavuze, ndetse bakerekana ko uyu yaba yaramaze kwicwa kera cyane, ahubwo ubutegetsi bukaba buriko buranyegeza ko aribwo bwamwishe. Hari abagize ibyumviro batanga kuri ibi biriko biravugwa. Umunsi umwe nagize komantere ku byo wari wavuze kuri no ngurukana bumenyi yawe. Nukuri biraboneka neza ko abarundi bari mu kaga gakomeye cyane, ndetse bakaba bageze ahantu habi cyane bari bakwiye gutabarwa. Uwitwa Juvenal Hakizimana we yagize ati nukuri njyewe narafashe umwanya wo kumviriza ikiganiro cyatunganijwe na Focode, ngerageje kumviriza amajambo ya Muhizi yagumye avuga ku bijanye na Rabine. Imvugo yiwe iragaragaza neza ko ibyo yavuze byose ko ari irementanya ry'iperereza ry'u Burundi kugira bazimanganye amatohoza ya Rabine. Muvuga yakoresheje na Muhizi iragerageza neza ko Rabine iperereza ry'u Burundi ryoba ryaramaze kumurangiza. Imana itabare igihugu cacu kweri kuko cyaramaze kwinjirwa n'amashitani. Uwitwa Adonis Igiraneza nawe yagize ati aho kwica wo kwicwa kuko amaraso arahuma kandi ntagirira impera y'imperuka. Wewe nyine kwica urabona impembo y'ibyo wakoze kandi isumba inshuro nyinshi ku byo wakoze. Uzobaze abishe bagushingire intahe. Reba ko Bunyoni atariko aravundira mu ibohero, yarabuze n'umwamujyana kwivuza mu gihe ariwe wamaze igihe kinini akora amabi atagira izina. Uwitwa Felix Igiraneza nawe yagize ati nje ikintu kimwe mbona mu Burundi, nimba umuntu atemera ubutegetsi, umuntu atari umudede, umuntu ari hanze y'igihugu, umuntu yidoga ku buzima buzimbye, abo bose igihano kirabarindiriye ari ukwishwa. 2060 izogera hasigaye Uwimana izi neza, kuko biraboneka neza ko abadede atacindi bakigamije uretse kumara abarundi bagatwara igihugu kitagira abantu. Undi nawe yagize ati uwo bamwita Patrice Hagabimana, abadede nibaza ko batagira ubwenge canke batazi politike uko imeze, bagutubye kwica uhejeje uricwa. Abarundi nibarabe Bunyoni, Ndirakobuca Desire, Gahungu, Nyeganyega n'abandi benshi. Rero ingero y'icaha n'urupfu, nibitegurire n'abandi bari inyuma kandi nabo bazicwa nabi cane nk'uko bariko barica bene wabo babaziza ubusa. Uwitwa Adrien Nimpagaritse nawe yagize ati Reverien Ndikuriyo yavuze ngo twebwe turi hose, ugiye muri Red Tabara udusangayo, ugiye muri M23 hose turiyo, ngo barazoza basi badufate n'agasimbiri na kamwe turabe ngo duce tugira vu. Ibyo mu kubivuga mwibaza ko yabivuze yaborewe. Mutama jewe nta mashuri menshi nize yo kugira imyihwezo ndayaciye nirenganyira mu mbabarire. Dieudonné Batazira Rabine si ikijuju ohenda ava mu Rwanda marimari no mu Burundi ku bwenge Imana yampaye. Rabine ariko akorana n'iperereza ry'u Burundi, nta kuntu woha indaro umuntu amezi abiri uri umunyepolitike nube uramenya umuntu icari. Mbese hoho yaja muri Kongo Rabine agiye gukorayo iki? Perezida niho aguma abatwenga, abantu bize nta bwenge mugira. Mumaze kubona iyi filimi ntubona ko Rabine akorana n'iperereza ry'u Burundi? Uyu niko abibona, niko abyumva. Undi nawe yagize ati iperereza mwaridutahuje kabisa na Rufyiri Systeme mana watwaye amezi 9 yemeye kuva amaraso kugira mboneke, niwe ntokwemeza ko
yakorana n'iperereza, nkahanura n'abaja kwirega ibyaha ku bapadiri, ku bapasitoro, bose bakorana n'iperereza. Urirenga ko ari we wasahuye Beribe, uzocurara muri documentation iryo joro. Ibi nibyo abarundi benshi bavuga. Undi nawe yagize ati ku gikorwa ca ndondeza, Imana iguhe umugisha, ntuzocike intege nubwo baguma bagutuka ibitutsi, ntibacafuza agashati. Nagire ndabasangize inkuru y'umuntu umwe yigeze kumbwira ngo baramufashe ngo aho Pacifique yari kumurungikira amafaranga ngo yaguma aborogera kuri Facebook. Ndamubaza nti none ko washaka akurungikire amafaranga, tihari ikivi mwari mwasize muterereye hamwe yasigaye arimbura? Aransubiza ati wapiti aba banyepolitiki nati nta rukundo badufisiye ti nka Pacifique. Akamishiriza ku biziga. Iryo jambo ryanguyemwo, ndavuga nti nimba ariko akamishiriza ku biziga tiko turi ntashima ti wewe habuze ikiti uje kubikanishirizamwo. Ikindi naco ngo Margarita wa Mezo Shalomo nawe ngo burya ngo iyo umwana abaye imfubyi ngo aba yejeje, nga ameze nk'abantu bacuruza isandugu zo gushinguramwo abantu, ngo iyo babuze abantu bapfuye ngo bagumana amarira. Inkuru canke filimi uko yabandanije, uwo muntu yaratashe ageze mu Burundi ca mbona muri Dondeza bariko baramurondeza ngo umurundi yahungutse se avuye mu gihugu runaka ngo yanyurujwe. Imana ishimwe umuntu n'ubu aridegembya, bahavuye bamurekura kandi bigenda neza. Nsozera mvuga nti uwo muntu nimba ahava asoma cyangwa yumviriza ibyo uvuga, ntazasubira kuvuga amafuti nk'ayo yavugaga, akurikije ukuntu utabariza abarundi bari mu kaga. Undi nawe yagize ati ewe mwa muntu ukora ibyo ukamugaza ubuzima bw'abantu, ukanica ubwoko bw'Imana, utaremye urogowe kabisa. Inyongera ukagira abandi nawe niyo kurindiriye, ubukorera inyirompembo uzohabwa nawe. Ayo maborogo ubicara ni nayo uzoboroga ubuzima bwawe bwose. Sinovuga gikebuke oya, ahubwo kobya ubamare nawe ushikirwe. Umuswa urya umuhini usotera umuhini. Ubu niko abyumva, ndetse akemeza ko iyi minsi yabaye mibi cane kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kandi kanya turagaruka tubaha andi makuru ahambaye cane ateye ubwoba, yerekana ko ibintu biriko birajya ku rundi rwego, ndetse biriko biraba bibi cane mu gihugu c'u Burundi kubera iperereza ry'u Burundi ririko ririca abanyagihugu aho gukorera abanyagihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.